Hello, turacaye muri evening. Wa mugambi wazanywe n'ubuserukizi bw'ingoma y'Ubwongereza hano mu Burundi. Mbega none kugira utogwe ugirirwe ayo mahirwe upfa kwandika bisanzwe bigenda gute? Application si ikintu ukora mu munsi umwe, ni ikintu ukora umwanya munini, ni ikintu gisaba ko witondera. Nivyo nobasaba rero ko bama bariko barasoma baraba mbega dusaba iki, mbega iki ndagikwije, mbega kugira ndabikwize vyogenda gute. Nk'ubu ndamaze kubona abantu baje bagashika muri interview, ugasanga baramaze kugira ama interview imyaka 2-3 ikurikirana batagira amahirwe yo kuba sélectionné, mugabo ntibacike intege bakabandanya. Ugasanga kubera umuntu aguma akosora utunengo utuna turiya, ugasanga harageze igihe agira amahirwe yuko aba sélectionné. Muri 2016 narashoboye gusaba ndarungika dossier yiwanje, hanyuma ico gihe nta mahirwe nagize. 2017 biba guco onya, 2018 biba guco onya, no kuvuga natanze dossier ziwanje incuro 4 batantora. Ubu rero muri bino 2021 niho nshoboye kuronka akaryo ko kuronka amahirwe yo kuja kwiga ngaho mu Bwongereza. Uwo mwaka nyene 2016 naragerageje, mugabo sinashoboye kuronka amahirwe yo gutorwa. Hanyuma ndabanza ndarindira gatoyi kuko ico gihe nari nasanze nihuse cyane, kuko hari bimwe mu biba bikenewe ntari bwashobore kwegeranya cyangwa gukwiza. Hanyuma ndasubira ndagarageza mu 2018, naho nyene sinashoboye gutorwa. Hanyuma nagize amahirwe yo gutorwa mu mwaka uheze. Nukuri ntivyoroshe vraiment na gato, ariko birakwiye.